Acha impuzu nk'umwana. Mucho. Muzaza umugisha ntarashika. Oya ntaraza. Peka yimwe byagenze gute? Sinzi. Mugangira ari mukoze. Ngene byamugendeye. Assalamu alaikum. Wite kama. Ni sawa. Mucho. Ndugu ndio twaduduri. Wewe uzana mara majoni bibino. Mimi mujiko watezi. Ara unatia hiyo amuo. Nundi raiza byaje. Oya mwana, urazi bitogwa biri muri biharage aho natoreye mwe karushe ntiwora. Ndagufasha. Oya mwana aho wahereye urarushe. Nini nakuza kazi nyabakirana. Warushe mwana. Byana ndimo ivyo nyene. Ziraje mu biruko yango ndabafashe ubuzi butandukanye ngaho muhira. Hama ndonke imigisha yawe Imana. Imigisha ga mwana. Emwe imigisha ndazi ko imigisha n'imihezagiro byose bizokuba kwa karamata. Tuzize. Ego. Mucho. Sabwe. Ubisogomesaka agapira mbe. Agahuzu nyabaki. Kandi ngunda kwambara kakandikirabuye. Ntiwambwiye ko uzokansigira. Ndaho ndagafisa ari kamwe. Ngishura mpindutse. Mama nankana ntiyari yakanyemereye. Nawe mucurantweza none wa musaza we nturamumenyera. Nawe ntavyo yokubaho ukakugira. Ahubwo nyene. Zavuba gusa ndakuvuze ngaho utabunda ngakwiriza ngaho naho guhuza. Nyarusi weze vuba amatura ibindi turabivugana hanyuma sivyo? Ntiwumva icyo nico ndagukondera. Emwe. Ngenda babise. Mbona uwo bishinga umengo yo havarara inzara. Ugiye none kama. Ngiye kuraba wa muntu yanyemerera amafaranga. Hanyuma mugabo ntimwishinga ikiyago murabona ko amasaha agiye. Mucho. Nivyo mbona nturabyoza. None ukubwira wewe wapi? Oya ndavyoza we tori biharage gose. Ngiye gushira ibiharage kudiri kuko. Yego nyarutse rero. Twega bashiba ibintu. Kuba handitswe gute? Zina jangu Chijejuru Eunasiwa mukori Kori Nare musi Kuguza kanje Mucho. We mucho. Sabwe. Ndahejeje. Umve. Tenzani kwa butu. Mamaze asanga ibintu byatunganya rusa tuzi. Buri mu bwa mu yarusa.
Kini mana? Ini. Sini meshe. Mucho. We mucho. Wele ubwo bududu. Hengu undazanye. Ntabwo mugiye gute. Nonaki. None je ndise kurre. Shiramo. Bo kigenda genda. None. Sabe wewe none. Rekoda. Hiki. Wazako jana bibi. Wazako jana bibi. Rekoda. ewe mukama wanje mugi gutega mwana Sawa. baravuze ngo wavyaye umuhungu ngo ntaco yavyaye ngo wavyaye umukobwa mwe ngo ntaco yavyaye nije navyaye jewe mama mugisha bane banje ubu rero ndabonye ko kavyara bake beza bifise akamaro watetse mushika wari karagufasha ewe mukama wanje habwa icubahiro bane banje muragakura je ndabashimiye kora mwana kora maze n'amashure yanyu mwese muze mwige muba abaperezida muba abashikiranganje Be wa muno. none nk'uyu afise benshi hari icyo ndushije eheraba mwafumesuye mwatetse muriko iyo nama muja Imana ibahezagire ndi nyoko ndabahezagiye Be wa muno. ego namubonye Sawa. Nyarutsa. kandi byagenze neza Sana ndagufashe mugisha. Bazavuga gute buja? Ndisekura umuti. Sekura mudidiza. Bambona. Hakira rawi. Jako. Salamu alaikum. Walaikum salam. We mama ni waje ku kazi. Sidagenda. Wowe Nanya gutira wo hepfo kwa muhungu tora twigana. urihuta cyane. Oya ntabwo nihuta. Nari ndagukeneye icyo nashaka ko tuvugana. Jewe Yego. kibazo. Zara makuru. Ushatse. Sa. Nashaka kumenya ibyawe na Karire bigeze he? Mama, Sa. nimba ramaze kunanirwa. Ivyo ndamubwira vyose ayifata nk'ibitito. Aho ushatse kumbwira ko wabuze amajambo ukoresha kumutereta kugira ngo agukundire mukundane? Nta majambo nabuze. Narakoresheje ubuhinga bwose bushobora. Utujambo twiza two kumuryosha ariko yararahiye ararengwa. Ntiyakubwiye icyatumye yaha? Wambwira ko atanyiyumvamwo kandi ndetse nta n'umwanya bifitiye. Oya. Utegerezwa kugira uko ushoboye kose kugira ngo akwiyumvemo mukundane niyo tuzoba duhiriwe niyo tuzoprofita rijya tunga rya nyina. Mbega wewe wibagiye ko mufise ari umwana umwe? Ndabizi ko ari we mwana wiwe wenyine w'ikinege. Aho rero ubu rero ko hari no mu biruhuko karakanya keza. Noneho umuntu yokora ikiga mama. Reka kuzezeta. Reka nakubarire rero. Ejo ku mugoroba we na nyina bazoza ngakuturamutsa. Ejo ku mugoroba? Ego. Yo. Hakenewe rero yuko ugenda urondera impuzu nziza igezweho azosange ushajije. Ntimweruka kungurira ijya ni sawa? Ijya ni sawa. Ugende rero uyigorore. Mbe wewe wibagiye ko baje bakobwa baba hanze bikundira abahungu basayangana? Mwino misi babita ngo nabakamfrom. Ntumva rero nyaragasa rero urondere uyizana uyigorore neza uyambare maze ndabe kwikubereye. Ahubwo na programme narengiyemo ncenda yica. Sawa. Reka nje kwitegura ndayikore neza kugira ngo ibiteguye azosange asha ibintu byose bimeze neza. Iravuba na jango manigire ku kazi.
wari watevye wari mu biki nari ncugara umuryango w'icumba urazi ko ngira nje gukutsa ca kivi nasigeje mushikawe naguherekeza hanyuma uza wihanganire bakundanyo kwanyu urazi ko ariko ameze urazi ingeso ziwe uza wihangane ibigeragezo byose bizogushikira uza uravyihanganira kugira uheze amashure yawe uza uricisha bugufi ico tokwibagira mwana uza urasenga uza uratakambira imana yawe nizokurinda byose ikakurongora mu byo ukora hanyuma ukaca mu nzira nziza kubera ugusenga kwawe uraza usenza imana ntacabura ndabizi kure ko mwana wanje sawa rero reka ndakureke wende kuri ico kivi ndabona amasaha ageze kure yego nagasaga ugenda amahoro imana ikuja imbere sawa rero wayo yego mwana ugenda amahoro imana iguhezagire uje imbere maze ije inyuma ikurinde ibigeragezo byose vya satani ikurinde ingorane zose maze wiguze umenye mwananje uzushobore gutunga umuryango wawe sawa rero zoshobora yego Mugi muco genda mwana ntutebe ucunyara kunsange ku murima yego reka ndakugeze ngaha usange mama muri navyo biremereye gute kandi iyo biremeye aho tubiri nzo turemeye kandi wowe urafina wowe urafina reka nsange mama mu murima ariko ico nagusaba mugisha uribuka gusenga usaba imana igufashe urabona aho udusize uragenda utwibuke ntugire ikibazo kandi nawe ndazi neza yuko bitakugwa neza kubona waragakije amashuri yawe ibyo ndabizi ariko icyo nakubona gusaba nukuri wihangane ubyihanganire ndagusabye nukuri ibi byose n'iby'akanya gato bizohera kandi ndagusabye nukuri wigenze neza ntibangaga kuba kanuze ka bucumi urabona ko kabaye ega je narareze ndakwizeye wihangane hama ikindi ndakwemereye je naheze amashuri emwe nzogerageza nk'uko shoboye kose nzokomera nk'uwe n'akazi k'ububoyi ariko nawe weze amashuri yawe sibyo ariko ntuzumara amazi ndakwizeye yaragasa rero usange mama mu murima wumvise kandi urabona ko umukecuru yamaze gusaza ntuzuramuruhisha n'ibikorwa byinshi oho ndaruka rero nawe uzosigaye imana iborohereze nigosha uraheze mu mutekano ntange nagasanga nzagukumbura rwose
maiteni desumbani ndabikika gutya niwaje birahinduka sabye mabuye ngo hano narengutse mabuye birahinduka sabye genda ku isoko yego ungurire ibiro 5 by'ibiraya nakumva neza cyane ibiro 5 by'inyama yego amakaroti yego utibagiye amaspaghetti yego fata itagisi genda uranyaragasa neza cyane uko urabona ko bwije siko neza cyane mabuye walikum salam aho ko mugishaje Eh. bica binyorohera yego byo wewe subira ku mirimo wariko neza cyane ariko imbere yo kugenda yego waje utori iyo shakoshi ya mugisha yego ugenda uyisuzume hari inyuma y'inzu ndayisuzeme miki kamabuye genda urabe ko atabihere n'imbaraga azazanye mu mpuzu ziwe ntabyinjiranye mu nzu yanjye byo haba bidutera indwara ubu nyene mabuye rega ndazi ko mu rukarama ari ku kibuga cy'ibihere n'imbaraga hanyuma nawe genda ku isoko ungurire ibiro 2 by'umuceri ibiro 5 by'ibiraya 5 by'inyama ugure n'amaspaghetti spaghetti mo asashe kapo ego kandi unyaragase ugenda uriruka amaguru adakora hasi akira nawe vrema nawe inshuti yanjye sinabigitse ubugira nkana ndi ku kazi kandi urazi neza yuko itegeko risomba uburemera amabuye inshuti yanjye niwihangane nta kundi kabundi rero munyanye rimwe mwese oya si jewe inshuti yanjye ntabwo ari jewe kabisa none bareka arakubona ni amategeko bampaye niwihangane inshuti fasha mana fasha fasha kwihangana fasha mana fasha fasha kwihangana ewe mana dusenga fasha kwihangana ewe mana rugira fasha kwihangana Mugisha ngwano Mugisha ngikoni ni ashe ibintu ni sawa byose muri sawa kiretse amaspaghetti yonyene niyo bakiri kuziye kumugabo na nyene mu minota nk'itanu ariko ibindi byose byahiye mu byose ni sawa sawa yego umbiriza rero wewe abashitsi nibaza uca ugenda kwinyegeza kunyegeza ego sidagukene nga muri salo ninagukenera ndagutuma wabyumvise yego sawa genda rero fasha kwihangana ewe mana rugira fasha kwihangana
karibu nimushike muri isanze twashitse n'ukuri ibi natwe turashima amakuru yawe n'amahoro n'ukuri ndabona ari sawa n'ukuri yego kari amakuru yawe gakibondo n'ameza emwe iby'Imana ikora warabaye inkumi n'ukuri emwe turashimira uhoraho n'ukuri emwe yabaye inkumi ahubwo bantasigaye bavuga ngo turavuka n'umengo si umukobwa wanje si iby'imbeshere n'ukuri siganduta n'uburebure ntiworaba inge nasigaye angana emwegaye urakujijejewe twabicishije amajambo twibage no koza Imana muratubabarira oya n'ukuri umushitsi azimana ashitse iranzi baza basetse icyo bafata tugende ubwira mugisha bituzanire nzanira agasitiro gakanye rushatse wo kwitavuga wabaye umushyitsi mu bandi reka niba nzanira amazi akanye nanje nk'akari ubuto na je nibazanire kuka na citro koga na citro zibiri none biramugisha bituzanire kandi mubwira nyarutse none wewe ufata ibintu bibiri icyarimwe inwega mama umurafata ivya shaka mama none ufata ibintu bibiri bidasa ariko ndaguwe Imana je nivyo nkunda je nkunda ibivanze mukubiri muravanga yego ha erega niko abana bameze bakunda mbega we bagiye ko aragaherereza eka ibyo avuga n'ibyanwa byose urumva ko ari iby'umuhererezi nyene mwe muntu wanje araje ba wari kumubwira akagira vuba Walaikum salam. Mama citro koga mugisha mwana mwegereza ako gatebe hari aho mwatereka emwe agasito agerageza kukubona urakoze amazi be bakunda n'uyu n'umuhungu wawe kubera ko bimbajije kubera nabonye kerebutse oya iyo n'umukozi narose ehe bwa bujuju bwiwe n'ukuri zana igitambaro uhanagure ngaho wakirofa we ni agisida bakunda ntaco oya niko yamuye afise ibyiso binini binini ariko bitabona iki oya n'ubwira bwinshi sini ngorane n'ukuri njya kugira umwana ikerebutse ntuyumumene ko nk'uwundi ubwira bwinshi urabona ko afise umwete cyane nawe arahiriwe mbega nyine ugize imana ukaronka umwana akerebutse abana bubu ntubona ko basigaye bananira yewe kanundi umwita umuntu witonze ubuto nangu ngashaka ikoka citro njiri ndio ngomwe biriyo n'amafaranga ya mama wase amafaranga ya mama wanje baba barashambura none citro na koka mbega kari ugeze mu wakangayiga mwana nzaheza kaminuza umwaka uza kugira iyo minuze kiri muto gakire erega abakunda ntibigutangaze porogaramu zabo sico kimwe n'izacu ikitibagiwe coco nizayegerege twamamwo buri gihe urumva ivyo byose bituma abana badaheza vuba
ashaho ntubeshe n'ukuri nibyo kweri mbega nyene sabwe nari nibagiye kukubaza ujya mukozi wawe wamukuye he aritonda sha abarundi baciye umugani ngo ivu rihoze niyo ryotsa inzu aho ubona nta bwitonzi bwa mugisha yemwe mbere burya arafise n'ingorane yo kutumva mana yanje agwara kandi n'ibifukunyi aha byo mufatira aha nta n'umwe wese kuguma muri iyi nzu ye afise ingorane gose imana imworohereze ye mu mwana araho hajya afise ingorane cyane ahubwo yinge mugisha nze yego sawa karibu ku meza karibu Machi imwe mwarayibonye ya machi aba ejo ya machi ejo yarugesera ariko baratwije nabonye batangu Drogba yarabiciye birati warabonye cyane Drogba niwe mukinyi wenyene wabo Jamal Bitte n'umwana mu bijya nuko Jamal Bitte abaryamira cyane gose oya no ntagariwe ijya ruje ntiyariyo yariyo wewe urazi umupira we byavuye mu gukina nabi kwiwe oya no mwamusunise gusa umupira usanye mukavuga ati ngo ibiki ijyariyo ni hatari ejo nako ndihweza ikirangamisi cy'ishuri nabonye umengo kino gice kizoba kitubana kigufi sha urazi rero icyo no bahanura kabugenzi dukwiye kurushizaho gukora atari uko urazi rero ngaho nturi kurabesha nanje ibiharuro ubu simbona namba binca kuwa amazi guma ndonga amazero gusa yonyene nukuri b'Imana wewe wenyene mugisha we kwa gatatu zo buri he kwa gatatu ndi muhira kubera birashaka yuko noza ukansigurira ibiharuro nukuri birananira cyane ahubwo naje nuko nyene twese ahubwo twese wa agenda biseshanda bimuze muzi nukuri arakaza sinzi ko bimera mwese mbura zo babiri naco tuzotangura jewe na Iranzi hanyuma mwebwe namwe muzoca muza mu urundi munsi hanyuma dukoze interrogation na Berti nemwe mwaretse tukazogendera umunsi
ntibikunda we niumva nyina w'ingene ameze arakaze cyane uvuge muzoze byari cyo tuzoza merekredi apremidi tuzoza cyane vandredi umwigisha araje Bonjour les élèves. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Ah, comment ça va? Très très bien. Mesdames, vous devez que certains gouvernements sont au début du 3e trimestre. La famille même ne peut plus donner les cheveux. Alors ça ne se passe pas. Si. Hein? Crise mondiale. Crise mondiale. Voilà. Nous sommes au 3e trimestre. 3e trimestre. Et bientôt, l'année va toucher à sa fin, n'est-ce pas? Si. Mais il y a des classes, où sont les autres? À vacances. Ils ont prolongé les vacances. Oui. Pour eux, donc, des semaines ne suffisent pas. Il y a ajouté une autre semaine. Même si on aurait ajouté, ils auraient ajouté au lycée la 4e, la 5e semaine, n'est-ce pas? Voilà. Vous êtes des paresseux, voilà les Africains. Nous sommes au début du 3e trimestre. C'est un trimestre de travail, n'est-ce pas? Si. Alors, pour ce qui est des choses que vous avez obtenues au 3e trimestre, n'est-ce pas? Si. Mais ce qui reste encore à la maison, on prolonge les vacances. Écoutez alors, nous sommes au 3e trimestre. Toi, vous avez des déranges. Moi, comment l'autre situation de ton cahier? Pas de haut. Et avec tes objets aussi. Toi, tu commences mal, mademoiselle. Va dehors. Voilà. Bon. Je vais continuer avec ce que je vais continuer avec mon histoire. Si. Alors, vous étiez habitué à faire plus d'interrogations. Je vous donnais des notes et j'expliquais, n'est-ce pas? Si. Mais c'est possible, ce ne sera pas le cas. Vous comprenez? Il y aura, le temps sera divisé en 3 sous-temps, n'est-ce pas? Si. Donc, dans un premier temps, vous allez prendre une note. Vous allez prendre toutes les notes du 3e trimestre. Est-ce que vous comprenez? Et par après, je vais passer aux explications. Je vais vous expliquer. Et enfin, vous ne ferez qu'une seule interrogation. Avec moi, on ne discute pas. Vous m'avez oublié. Pas de question. Vous n'allez faire qu'une seule interrogation. Sur ce, soyez prêts. Et cette interrogation ne sera pas averte. Non. Je vous ai dit que je vais vous donner d'abord toutes les notes. Il reste encore 3 chapitres. Même s'il me restait 6 chapitres, moi je vous dis que vous allez prendre toutes les notes et je ne vais vous donner qu'une seule interrogation. On ne discute pas, on continue, n'est-ce pas? Soyez prêts alors et étudiez jour au jour. Quand vous voyez, songez que cette interrogation peut passer, n'est-ce pas? Si. Alors, on se voit, monsieur le délégué, n'est-ce pas? Oui. Alors, comme l'année veut toucher à sa fin, bientôt vous allez abandonner vos efforts. Messieurs, va effacer d'abord le tableau. Bientôt l'année va toucher à sa fin, vous allez abandonner vos uniformes, on dirait que vous étiez des prisonniers. Et là, demoiselles qui étaient prévues depuis du maquillage. Quand ils vont arriver dans le supérieur, ils vont trouver des livres à faire tout le soir. Alors, vous allez abandonner tout ça, n'est-ce pas? Si. Mais ceux qui vont aller là-bas affronter des supérieurs, ce sont ceux qui auront travaillé, bien travaillé. Hein? On n'arrive pas à un résultat sans peine ni sacrifice. Oui? Et on ne gagne pas la guerre sans sacrifice. Voilà, fantastique.
même des petits proverbes, vous savez. Ok, sans ne pas perdre du temps, je vais demander à quelqu'un de me dire qui est une excellente héritière. Mugisha, voilà Mugisha. Tu viens mon ami Mugisha. Voilà un exemplaire. Comme récompense, je vais te donner 1,5. C'est beaucoup ou c'est peu? C'est peu. Alors vous voulez combien? 5. Voilà. C'est chapitre 4, je pense. Oui. Je vais prendre ici, là. La position héréditaire chez l'homme. Bon, le reste, prenez note. Comprenez. Et surtout ne dérangez pas. Je vais parler au préfet des études de l'église. Il va s'occuper de ceux qui vont déranger. Souvent, vous comprenez. Ne dérangez surtout pas. Et prenez note. wumva gute harashushe ego nibyo arashushe n'ukuri mwokwatsa agaklimatizere yo yarapfuye sha maze iminsi mpamagara umufundi aze kuyikora ariko ntaza nimba agwaye nimba ari biki sinzi reka tugende tube twicaye hanze ego nabyo ni byiza ntubona ko ariho hameze neza ngaha hariho akayaga umuntu ahabona neza Tanganyika umuntu urayibona emwe umuyaga ni wose ukuri nje sinaye bwabone burya Tanganyika ko tubibona neza hera gutereje amaso yari ya ruguru naho ndaba imisozi ingene ibereye ameze neza cyane bwabundi Burundi ni bwiza no kuri ewana niyo mpamvu kwera abazungu baguma batsinda Burundi bwacu ewana n'ahambere kabisa cyane no kuri kane twayaze byinshi mugabo hari ijambo ryari ryanzanye kandi nkeneye ko tuvugana mugwawe no ko ariko unume ngo twari kwanza kwicara kubera kuvuga duhagaze mu gusa nibyo kandi byo turuhisha erega mbwira urumva nagumye numva sije mbona urambwiye iyo nkuru wagira umbwire ngabona inkuru mbi reka n'ukuri yemwe urumva nihweje imigenderanire yanjye nawe nkaraba ubucuti dufitaniye ukuri nkuma mbonera amata by'aya mavuta nkaho ntubeshe n'ukuri kubw'ibyo rero kugira ngo ubwo bucuti bwacu butsimbatare bushinga imizi nyakuri jewe nipfuza ko umuhungu wanjye rushatsi yo kubera umukwe maze Karire nawe akambera umukazana ubivuze kwiki ewe bakunda numva inkuru nzane n'ukuri numva intwengeje ndanyohe n'ukuri emwe byari byo sabwe ariko simbona icyo nogufashamo n'ukuri byoba nk'uko wari ubivuze n'ukuri byonezera ariko ikibabaje nta n'ukuri ndabona atacyo nobigufashamo kubera icya mbere cyo Karire ntaraheza amashuri yiwe icya kabiri nacyo mu migenzo y'ubugeni umukobwa niwe yishimira uwo bazokubakana si nyina kandi si se wiwe amutorera uwo bazokubakana ntugire ngo ni bimwe bya kera none ko mpora mbona benshi babigira kandi bigahagarikirwa n'abavugabutumwa ubwira umbwire yuko babigira batabizi cyane bakunda idini ryacu riratomoye ntacyo ritigisha ubugeni nk'ubwo ni bumwe buba buteye kubiri n'amategeko y'Imana ndetse
hari ababyeyi bamwe bamwe usanga barahinduye abakobwa babo bakabagira urudandazo bakabarondereramo imitahe. Urumva ibyo byose n'urugwaro dubi gusa. Oya wowe kuri nyina wimubariye ntiyovyanga. Bakunda simvikana. Umuvyeyi mwiza ntaturubika umwana wiwe. Umwana wanje naramaze kumwemerera yuko ntazokwigera ndamuturubi mu vyerekeye urukundo. Naramwemereye ashimye umuzungu, umwirabure, umukene, umutunzi, yemwe aho azoshira nzoshiraho. Kiretse iyo mbonye agiye kubakana n'ufise imico itari y'Imana. Kurya umufise ari umwe azi kumufata nk'amata y'abashitsi. Negasha ko Imana yamumpaye ari umwe. Urumva ndenze ku mategeko y'Imana noba ndayihemukiye n'ukuri. Cha urakomeza uwo mugambi. Anje ngire ahasigaye ngire ntahe. Ndabona ko bwije urabona amasaha ageze kure. Urakoze n'ukuri ariko ntushavure. Mugabo hama ni wavyiyumvira uzomfasha. Yego n'ukuri. Uzomfashe kavuze uzongiriye neza. Mugabo igikuru nuko karire nawe yovyishiramwo urumva sishobora kumuhata no kugendera mu mategeko y'Imana. Jewe ndagusavye uzugerageze mugabo sinagutumye ngo uramuhata. Hari igihe nawe nyene urukundo rwo muzamo gasana yakunze rushatsi sivyo none. Ndakubwire rero. Urazi ko byose bigira Imana. Yego. Twese dufukame dusenge duhereze Imana. Yego cyane. N'ubundi Imana niyo mushobora byose. Yego. Sawa murakoze. Yego. None ubugiye he? Tatashe muhira. Shamuga mukuzi wanje vraiment mani muhezagi ari hanze yambara bien umungu simunyoburaya guma yitwikiriye eba naruhombo rurimo je nzi ko abantu bagiye hanze baca bamira nk'abasazi ahubwo reka nje kumuraba ambarire neza mana nimba yicaye sinzi kandi abirenga ha kariye kaka nari gutangara kari cenganda kubazi abaje ndagusanga hiyo manuka na muza nkakubaza ashaka nawo nubireke karire je sinanzi ko abana bari hanze bambara neza wowe vroma Imana iguhezagi guma witwikiriye wambaye ibigukwiye none washaka nambare guterega nuko nyene bambara mugabo ntugire ngo baratuza kwambara imyitero none tuzoja kwa barusha sigaye uvuze rushasi ucushabura basi mbabarira sivyo ahubwo mbwira njya mu ngo duseva hirya ejo kabarushatse uramuzi nde mugisha yego amuzi washaka gusa kumenya ukuntu umuzi yajya n'umukozi cyane ko kariwe sinzi ingene byakuyera mama wawe ntiyabajije turi hajya ariko bamwishuye gute nushaka ndakubwira igihusha n'icyo ibyo byabo bamubariye ari kubaza gusa afise abavyeyi ho afise mama wuwe gusa ni nayo babaye sha amoye ko nubashaka kuguhenda ntaho nzi ariko byavyo byose ntarushatse afata nabi mugisha ko sinzi ingene umeze vroma je sindakumva abandi bana bagiye hanze bacabuguruka mu mitwe wewe umengo waje wugaye urya n'umukozi sivyo urabizi
ushaka umukozi bamufate gute umukozi n'umukozi bamufata nk'umukozi sino igira igihahe mu rugo ntaco ubusuzugura nashawe urya n'umwana w'umuhungu kandi utazi agakura bagumutava ejo canke hirya ejo Imana yashobora kumwigisha bagasiba wenda kumutakambira ngo abafashe sha abarundi barivuge bati uraca bugacana ayandi ndakubari wowe urashobora gufata inzira indaha ukayitwenziga twenga uri kumbwira mu gishanzi yuko ari we yovamo ikintu abantu bakaja kumusaba nta kizisha amazi atemba aja ku ruzi nta mugisha ariko aravamo ikintu amwe yuko hari uwundi mugisha wo buzi ntazi hano umviriza ndakubwira aho dedemba ivyo utazi umenye ko atababivukanye twese twaje tubisaga ngaha azirasumbana shawo wavukiye ngaha hari biduga ubona ibintu byose ugira yavukiye ahantu papa we n'umukene mama we n'umukene ushaka ko avamwe wowe nshaka kubimenya ko uvyuka ukanywa amata muri frigo kaje waruzi ngo Tantine aranyorora sha ntabyuzi usigara dedemba ivyo ushaka ntagenda wowe waruzi ko nsiga ngaha telefone yiwe iraziguye ntibashobora gusigurana nyabaki uno munsi bagira ngo shansi ndava ndayironka nabandike ama message kuri internet ndamutelefona ntamenye ishu nziza Treta mufata agakoko kari akompanye ni fanta jus sinzi cyo mwamifuza jus gusa akomera nari jus yonyene okay ndabazanire amakuru y'imisiga kare ashadurukana wa musi mwaza muhera kudutemberera sinzi ukuntu niyumvaga kuko ariko namwe mwiyumva gusa ko nari naje kubaramutsa gusa nisanzwe bibuka ndakwandikira utu message kuri internet ndagutelefona ariko nta nyishu nigeze mbona sinzi yuko ama message anje mwayabona cankwe ntabwo mwabonaga nta mwanya nari mfise mwari mufise wo kunyishura vraiment ariko dupfikiga kare ahubwo ndibaza ko ushaka kumbwira icyo mpamagariye kubera umwanya uri kuragenda entretemps harandiriye ashaka kukibuza kuri kakajambo twavugana ashaka kumenya yuko ataco bakirahinduka cyangwa hari andi mabanga yo yarabafatiriye kurangyohera kwe gushika ubu nturanyumva no gusa ko vyibagira ndavyibagira nyishu yanje nabanduka kuko tumva wewe abanduka kare ni gute nohisha umwotsi inzu iri kirasha gute nonyegeza ingwara kandi nkeneye gukira uragwaye urwaye iki ingwara y'urukundo kwa muganga ntuhazi kwa muganga ntawe bavura nibaza ko muganga wanje yoba ari wewe ushatse ndagusavye duhindura ikiyago atarubwo naho ndigira kuko utumva wewe mbe ninde wese iryo zina barihenze ndibaza yo batuma kwitana bagumako kubera urashobora kugira impungenge yuko amata yera ukagira impungenge yuko amaraso atukura ariko ntagire impungenge y'urukundo ndagufitiye nimba ari umuti ushaka farumasi zirahari muri ville kuri SOS aho ushaka hose uzasanga farumasi
byo kwa muganga byo kuri SOS nivuze iwawe ntugende kare banza wicaye kwanza umare n'iji yawe iji yawe ntashaka nayihaze ariko umukobwa aje ankora iki ari ubwiza ndibaza yuko ataco mbaye ari ubusore ndabufise amahera ariho sha ibyo arivyo byose hashobora kuba ariho akandi gahungu kamuhenda mugabo ndibaza ko atangorana urubuzi nkwari ruvumbukana igihumbi nabyo kunywa n'iji yiwe n'inyibanje zose urure ku mutima reka ndazicange ahubwo namino ahanyoye nkaca nibuka kari Jeno mahore akavye simfise ngaha ndabikunda gatora ndefisa gasho ndagatora eba muri interrogation zote sa ndo karananiye wawe yarindiye Mugisha kwamena amazi menshi kanya gose subiramo kaje ikoropesho hamunyumutse guhera hariya mu ntango wahabonye yuko ucabwira buhoro buhoro ko wiruka yuko bitugora utwe hasi genda buhoro buhoro kandi uhakore neza mune kwatagasa kanya icyo ikoropesho kanyira hasi kandi Kunda karori nawe ye Kunda karori nawe ye Irahinduka rakunda inzoga yoma nziwe yoma nabirahinduka rakunda inzoga yoma namugesha kamuhanura yoma nzi yegeze hino waje ukore ngaho munsi y'iryo shuri uba karibu nkandi mwebasha murondera nde mwipfuza iki turarondera mugisha murondera mugisha ngo agire turashaka ko dufashe ibiharuro abafashe burya asigaye ari hasere ninde yabwiye ko ngaha munsi iwanje ari ikigo cyo gufasha abatishoboye oya mugiye umva mugisha ntiwazi ibiharuro mu ishuri nicyo gituma twari tuje kumusanga adufashe adusigure niwe wigize umuvugizi ingene gisa mbeho muramumuhemba ngahe mumuhemba ngahe atugisha ku buntu mugisha imimbiri urayizi turigana umenda kubarire ribi rya mbere n'irya nyuma si yo ko n'imihimbiri nk'iyiza mu nzu yaje gutinda n'imbaraga za mu nzu yaje urwabyumva mwebasha marura gushika kuri 3 mwagiye 1 2 hagijyanye twari zo mbaraga si yo mwunda mu nzu genda muri ijanye imihimbiri yose mu nzu wanje urabona egere gisa nimusohoke sohoka makamini wowe natotunga urahaswe uri mugende korapa gira vuba bandanye uko hajya wasize amazi kanya neza hajya
kuri iyo mbegeti terura ayo mashugwe cisha munsi y'ayo mashugwe hose iruka urangira kutaruha iruka uragiye je sinumva ugira ngo ahishe mugabo wowe urarusha siko ugeze hano gutuma ibindi twari mbegeti arimo gutuma ibindi nyarutse simbonaniyo ndikunda ja nungikira umuco wawe rugira ataragera kunzimira ewe Allah ni wewe mana zima ushobora kumoza yamarira ewe Allah ni wewe mana zima ushobora kumoza yamarira fasha mana fasha none isa shandarushe wangu hewe ndakubwire ukuntu twize kino cigo hamwe cyo sura kunanira tutojonzo candabihera niwe yishimiye kankindi iyo bagiye kuyumwigisha kunda guhindagura ibibazo turashobora gutangara nabihindagura uko ashaka nimba wowe utabyize ngo ubyumve urandonde je nabyize kandi ndumva neza yuko ntayoza n'ibivuye mwijuru kwa mana nukuri nzobitora kankindi ariko nshaka kubwira abakurambere barayamaze bati ubusimba busangiye amajyari ntibwishimye amajyari wari ubizi ariko wowe ubona na karire ubona bwo n'ikiko y'irushatsi ubona ko n'undi mwana abura amahoro kubera we nabona ko ntaguma yona umwanya wose kari muri chambre kari turi muri salo kari hewe je oya mbabajwe na rushasi sha ukuntu kidagukunda hewe rushasi ni yonde avyibuhe ashaka sinzi ngene no bivuga hewe gukundwa na karire bikure nk'ukwezi ahubwo nareke gutwara amazi ku ruzi none abuzika ntacyo ntakoze kugira karire yumvemo rushazi mugabo yabaye nko gutekera amazi mu kangara nkafise uwundi murundi kazivuma no kumuvugira ndakugira kuki kandi ndamuzi nukuri nta wundi muntu afite ahubwo sha muragabana mugisha wanyu mugisha iwacu waruzi ngo hewe aho ushaka kumbwira yuko umugisha rero atuma karire kuba ari imwe mu ntambamye zituma karire atiyumvira rushasi gute muri salo ambaza mugisha muri shombo mugisha nta musirirenga atambagije mugisha nta mugashaka hewe genda urambari ahubwo mutabaye shapu nakaji kanyu muzotanga yewe je ngiye kuraba shawa mwana hari yambariye ngo araza kuba ariko ariga nawe sawa Mugururire mureke yinjire ntacu baraho bose barakomeye mama we ni gute arakomeye mama arakomeye namwe murakomeye ngaho turashimira imana mugisha araho sa mugisha arakomeye arakomeye nk'amabuye bashara mawe ni hari oya yasohotse gatagiye muri ville wari umukeneye abo je urumva mama yari yamaye amafaranga yo ngo ndamuzanire ntacyo urashobora kuyasiga ndaza kuyamuha niyaza sawa jenze reka ndaguhe niyaza ushya mushikiriza yose hamwe nangahe 50,000
Oya ntuge kibazo. Arakwiye sivyo? Asha. Okay, naje. Sawa rero jewe ndashobora kugenda. Urantunga gata mu gice ndabibaritse. Nta ngorane. Bega. Wena Mugisha mfanya iki? Mugisha. Mugisha ni mwene wacu wangu. Urumva uko bimeze? Mama wiwe na mama wanje baravukana. Vukana? Yego. None kubera iki mama mufata kuriya? Jewe nani ndabibona uko nyene kandi sinzi imvo yavyo. Mbere je nta mwanda bifite mba nibereye mu vyanje. None nankana ngo bibagwaye ibifukunye. Ibifukunye. Oya pani bikufunye ibifukunye. Ibifukunye. Yego. None biragutangaje. Asha cyane gose. Asha. Bwamundi uratera inkuru ahubwo wangu zuraza kundera inkuru muhira umunsi umwume. Kumbe abanyaburaya muratera inkuru gutyo oye. Wo gutuma umugwe ibifukunye wozana Mugisha. Kubera iki? Asha. Mugisha nta n'umunsi warimwe arigira gwari bifukunye. Nta n'umunsi warimwe walayi baraguhenze. Baraguhenze cyane gose. Mugisha n'umuntu mwatekereza mwafisubije ku ishure nta mugwa y'ibifukunyi ashobora kugwa mbere mu ishure. Ivyo oye baraguhenze. Kahunda ariga Mugisha. Inde. Cyane si Mugisha wacu kurambaza. Nundi Mugisha? Nujya nyene. Okay, sawa. None ndakubaze. Mugisha bafise abavyeyi? Yego shara afise mama we mugabo na papa we wafise. Nyina yo baba he? Sha, jesi nkamenya wa manda yiyumvira kubera mama w'abantu kure gose. Kure gisera cyabujumbura hariya ai. Ahantu bita voilà. Ahantu bita mu Rukaramu. Hego nawe uratwenza. None uvuga ko ari mwene wanyu. Wowe utazi aho nyina? Urumva turi mama waratubuze kuja hari iwabo. Arabitubuza. Sawa urakoze. Mugabo ndakubarire. Sha wale umuntu akubarire ko agwaye bifukunyi yarakubeshe. Yaragwe kandi yaragize icyaha gikomeye. Ibifukunyi Mugisha. Aya baramubeshe. Mu Rukaramu mugabo wangu. Sinzi ko zo hatora. Ni hapa. Ehana ni kure vyatari. Uzopotera kasira ninge nuri mu vacances. Utazi indene aho ucana nacho ucari ai. Ni hatari. Sawa rero mama ni yazauti tirivuto yamye ngaho mawe yari yamutumiye kuvye amafaranga yiwe none ayashikanye nazo uze kuyamuha. Vuga. Ndakubona uraduze. Aha mugabo. Mura. Sa? Kazi karagenda buhoro. Ingisinge nimeze amakrize gusa. Oya sha irakize yo nikivugwa muri iki gihugu. Sha wo kugira ijya mu gisagara uje kuyerera n'umuduga wewe bibona gusa. Je nguma ngaha muri urugo n'ibindi bibona. Namaki. Wapi? Ambona mama. Kwani ngeli mwetu tarizi. Ingwe? Uriko urarota cyane.
ingwe ziba mu kibira paranga mu nzu wanje zirahari ni iki harya ibyo muzokora byose kuri kari muzotaha zirayoye ariko ga mama ndababazi ivyo bintu je nguma numva bimwe bica mu matwi wanje ni bituga uwo mukarere wewe umushaka hwibi je mwese ndabumva umwanya wose karire uti kubera iki mu gikoni karire muri saro karire mu rugo karire none je sindabona gato iyi nzu ni yarayiranguye cyane cyane ni kubera mvuye burayi kirazira kwita mu mata nk'isaza kandi bitakuraba uraba hasi sore urofa ndavye hasi ntegerezwa kwiboma nyumviriza ndavye hasi ntegerezwa kwiboma ku kintu icyo cyose bishobora kundirira nabi niyo mpamvu ntegerezwa kuraba hirya no hino kugira ngo ndinde umutekano wanje ndabe hasi bitugana ruvuto ushaka gusoma ingwe urazireze ko je nahora afite n'inzoya usuye kudahwa nakwereka kudaha n'imbwa bigwiza imisega murabona iranze waruvuze ngo ikiga mwana urumvaga ma ndashaka ndabamenyeshe yuko mugisha yari watuma Kayire abenga rushatsi mugisha mama Kayire akunda mugisha wabibwiwe nande nabibwiwe na mubyara we Kankindi twigana yabwiye yuko atamusenga atabadije mugisha umwanya wose mugisha ngumugisha ameze gute mugisha bahe mugisha ajya ninde mama ni byinshi nukuri nta nkeka barakunda mugisha arashobora kumpemukira bigezi umuntu ave mu rukaramu hirya yejo atari imyaka ibiri aramara mu muji sinshobora kuvyumva ubu nyene nyanje kumwereka ubudasama mbuze ntigarukiraho ntibishoboka na gato kuko sishobora kumva ukuntu umuntu nka mugisha umukozi wo mu gikoni ashobora kuntwara umukobwa ni ibintu bidashoboka mvuze ntigarukiraho mbona ko mutazi kwihangana umuntu atinyingwe natinyi yamwinjiranye kandi ushaka guhana inzoka uyikubita ku mutwe cyangwa ndazi icyo nzokwikorera wowe gumaho umviriza ma niyo mpamvu cyari wanuma ku bantu zeya kwa bakarire ebana umwanya wose aguma masadiza mugisha buri mwanya kumbe ibyo byose kandi aramukunda mugisha hamuntu ariko arazezeta ananga gutaha imistari tukuzezeta we peti razika wono zikupanga bade bazo mu gutwara ikahapu kazi yako umva mama nabajye na ruvuto yakoje ngwiye ma jaje mkumesha au kubarira kwanza imvuga kuri amana ni Imana musema kweli mupenzi wa Mungu je ambajije yuko tuvukana nuko bagwaye ibifukuni utumishira ngo cyenda mubwiza ukuri kazibe wakavaga unuzofuta pumva mu maso gene gasa none jena goshejiki mva mu maso ntaragutabagura urumva je ndagi murangiruka ndagi ariko umenye yuko atawubuza imvura ku kandi wawe ni Imana va mu maso abagabo babona kora abagabo babona takarumve mu maso wahanze kabanze muri iki gikofero naye no kurugofero rwawe naye ntugutsa ntiworaba iki gisagara canke rurimwe imiti oya ntugutsa ubuze byo mu gisagara Meje gikoto kiguriye naguze mu isoko ryaye mu ruvumera ya mu bari koti nk'ibyo mu ruvumera niho nakiguze nk'icyo gikoti cyo kimeze neza yego namba wiguriye mu rukara munye ibijumbo ko kumenga ni bya bindi bya John mugisha mugisha ko nakumva mugisha ingeso yo kuza abaduzi injya zitandukanye nizo bariye ndabona ko byamaze kuba umugenzo byabaye umugenzo utari bwaze
warangaburira neza nkajya nkahaga nkajya indya nziza zitomoye ziteswe n'amapoto ariko ubu rero ndabona ibijumbo n'ibiharage n'ibivanako nzoba bitugwaza mu nda inshuti yanje wajya nawe uburana n'umuhamba aho nubeshe kandi utigaburira ntiyigaba ifata uko biri amaze nirire ibi ndabimenyereye iwacu nibyo twama tujya kandi twese inshuti yanje burya biragoye kandi wibuke ko waje ku kazi waje kurya idusimuke reka no kurya tutegeza kubishimira butariye uzobaho gute nibazesha abaduheza twenye tudinja nziza zimeze uko nazo natwe barizo tujya natwe ama yangu ndakoze ikintu aho hambere warakanagara ugasanga aho nicaye tugatera abiri tugatera ikiyago kebo kikaryoha ariko ubu ndabona ko cyahindutse nje sinzi wasigiye nde ega je burya je inshuti yawe hafi zuranyegera rutera abiri nka kujya vyamye kuva imbere inshuti yanje reka kunta nkuko nabwo ari vyiza inshuti yanje mugisha watari wa undi nyene kandi sindakwanga reka jya sijewe ubu turi mu bihe bigoye inshuti ibihe bigoye twegereje ibibazo kandi wowe nurazi ajya kuri Cedric hajya utize inshuti yanjye hashi amaguru hejuru baje kubyo Cedric yo ndayize na nukozi niherereye uzumva ku radio mugisha je burya umwana ngahaje sinaciye ku ntebe y'ishure akazi kanje kuva kera ariko ubunyezamu ako cyomenya cyoco ko mbona kure kugusumba wowe wakuriye ku karamu batwa bakurambere yego sivyo ndabizi ndabizi owe ha muri icyo gisata uri gihangana none uba mbona ibiki kandi uba mbona ibiki kandi gacuti mugisha kurugutura biri nkubwire ndasubiyemo kandi kurugutura biri nkubwire aha turi hari ikintu kirategurwa kitaguhitanye kizokuvuna ukuguru utahakanuriye ikintu kiriko kirategurwa ndasubiyemo kandi kitaguhitanye kizokuvuna ukuguru utahakanuriye injojo ni biki kurugutura nkubwire burya nyina wa rushatsi yarakoze ibishoboka vyose kugira umwana wiwe azokwandure karire karire uzi karire ariko byarananiranye karire ujya mukobwa namba wanutse wakane ujya nyene rega muri Sweden ujya nyene ariko byarananiranye kubera karire ntiyigeze akunda rushatsi na gatoya nicaje kuyasukamwe amabisi niko karire yikundira wewe iki jewe wewe mugisha nikimenyamenya nikirete yasigiye karire ngo nze kuguhereza ngirikete kare asigenze guhereza akira ikete rigwawe akira umugabo arinda kaje hajyanye n'imugita nibifashe ikirenzi uyu n'umugishimani guhaye ni mugishimani guhaye ntufinatire kukanura amaso kanibandanyije gufungura na maki ko wicuza birahinduka sabwe uyu mugore uramuzi ndamuzi neza ntubona ko ibi bintu bizoba binkungira karambara yashaka kumwira karamba hamwe nyina hamwe umugore ye ubimenya uti yanje nakubeshe ujye umusore ahumura humiwe kubimenya byo byamaze kubimenya ntiwumva rero uvyanye wareka uruzi gogo wamaze kurugwamwo nimba utazi koga nanke kurasoma nturi ako cyomenya cyo mera kubwira mana yanje hejuru ari nye n'inganje nye n'ubushobozi adahemukira abamutakambiye nange kumva n'umutwe utanga kumeneka sege kujyana ngendo ujyame ako ntujya mu mukondora zose akari inyuma karahinda nshuti komeze gusenga gusa ewe ujya akira gatete kawe
ewe mana dusenga fasha kwihangana ewe mana rugira fasha kwihangana usange bazigora urumva kandi ikindi nacyo ni nk'iyo ngeso yadukanye ko bateguye imitego utegura impongo utateze ntubona ntuzuribagira yuko waguhaye inka ari we ayikwaka akateretse kaba gasewe rindira nzokwereka ariko ga mama rushatse kubera ko tugira inzigo yinzikira gushika hino kubera ko ushaka kudufata nk'ibyaduka by'abantu uyarenze isi mwene wanyu amazi arashobora ntiyibagire ibumbeho kandi nyamwongera ikibi mu kindi yagemura intundurupfu umbera kubwira abagakobwa we ndaguhinda rero batewe baguhaye urugendo ruracari rurerure